Shalom shalom yakunze inyigisho Rhapsodie de réalités. Turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 18 ukwezi kwa 4 mwaka wa 2026. Je muri kumwe Adel Ange inamugisha. Ijambo twishimikiza uyu munsi. Insiguro nyamukuru y'urukundo rw'Imana. Turasoma muri Yohani 14 ku murongo w'9. Yesu aramubaza ati mbega ko nabanye namwe igihe kingana gityo nturakaruha umenyaga Filipo ubonye jewe abonye data none uvuga ute ngo twerekezo. Abantu bamaze igihe kinini bakoresha ijambo urukundo ntibigeze barifata canke ngo batahure insobanuro ryayo by'ukuri. Ni ijambo ry'ikigiriki agape risobanura urukundo ryari risanzwe rizwi imbere yuko Kristo aza, ariko rero isobanuro z'abantu ntizigeze zishika ku nkingi y'urukundo rw'Imana. Umwami Yesu niwe yahaye urukundo isobanuro nyayo. Iyo wamwitegereza wabona urukundo ruri mu bikorwa, niwe kugaragaza urukundo rw'Imana. Bibiliya ivuga ati Imana n'urukundo. Urukundo rwari rwambaye umubiri w'umuntu muri Yesu Kristo igihe yigishiza mu rusengero nk'uko muri Bibiliya tubibona. Yesu yasomye mu gitabo ca Yesaya maze avuga ati ivyanditswe birashitse uyu munsi, agaragaza intumbero yiwe yo kuzana agakiza, ugukiza indwara n'urukundo mw'isi. Hanyuma arabishira mu bikorwa, yakijije abagwaye, ahumura impumyi, agaburira isinzi ry'abantu, mbere arazura abapfuye. Ivyo vyose vyari uguhishura urukundo rw'Imana. Ikigongo ciwe caramutuma akiza abagwaye, bikerekana ko urukundo n'impuhwe vyari ku mutima w'igikorwa ciwe. Ico gikorwa si ishavu gusa, ahubwo rwari urukundo rugororotse. Ishaka ryiwe ryari rishingiye ku rukundo yakunda inzu ya se. Igihe yanegura Herode amwita imbwebwe, yari uburyo bukomeye bwo kuvuga ukuri mu rukundo. Yagaragaza ububisha n'ubube gito bwa Herode. Ubwa nyuma ukuntu yaririye Yerusalemu, kwerekana urukundo rwiwe rwinshi n'icifuzo gikomeye yari afise cyo gukiza abantu biwe. Yerusalemu, Yerusalemu, incuro zingahe nashatse kwegeranya abana bawe nk'inkoko ikoranye imiswi yayo munsi y'amababa yayo, ariko ntiwabishatse. Ivyo bikorwa n'amajambo vyerekana ko ubuzima bw'umwigisha bwari kugaragaza gutunganya k'urukundo rw'Imana. Urukundo ntirusobanurwa n'ivyiyumviro vy'abantu, amarangamutima, intege nke canke kwihanganira vyose gusa. Urukundo n'umuntu wa Yesu Kristo yahishuriwe twebwe. Yari Imana yuzuye kandi akaba mw'ijambo no mu mpwemu. Niko urushiriza gutahura neza urukundo, kandi uko ugenda ugendera muri kamere kiwe niko ikimenyetso c'urukundo rw'Imana ku bandi. Turaje mu gihe cya kabiri ari isengesho. Data nkunda, ndagushimira ko warungitse Yesu Kristo ngo abe ikimenyetso gikwiye c'urukundo rwawe rudahera. Ubuzima bwiwe buri muri jewe n'ubuzima bw'urukundo. Ngendera mu muco w'ijambo ryiwe kandi ngaragaza kamere kiwe biciye kuri jewe. Benshi barahura n'urukundo rwawe, impuhwe zawe, ubuntu bwawe n'ububasha bwawe buhindura ubuzima. Mu izina rya Yesu, amen. Twizera ko mwahezagiwe n'iyo nyigisho. Turabatumira kugira Yesu Kristo umwami w'ubuzima bwanyu mu gusenga gutya. Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose muri Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Ndizera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndizera ko ari muzima uyu munsi. Ndatuye n'akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Biciye kuri we no mu izina ryiwe mfise ubuzima budahera, ndi icaremwe gishasha. Ndagushimiye mwami ko kijije umushaha wanje, ubu ndi umwana w'Imana. Aleluya! Turagukeje, ubu uri umwana w'Imana ukeneye impanuro zo gukura nk'umukristo. Twakure kuri 61 40 ubusa 14.